Ikaze bakunzi ba media, ikaze bakunzi ibiganiro bitandukanye mushikirizwa n'imbonesha kure yacu kongera ikaba niyanyu ya media, mwebwe abakunzi b'ibiganiro by'inkino cyane cyane abakunzi b'ibiganiro bya sport, ibiganiro byo ku munsi wa mbere ndetse no ku munsi wa gatanu muri Look Sport. Mu munsi wa gatatu ikiganiro mumenye, nayo ku munsi wa kane ni ikiganiro ca Magic. Uno munsi turi mu kiganiro ca Magic aho tuje kwashikiriza ikiganiro. Maze ko muri Magic ari ikiganiro dufata sije imwe akaba ariyo tuganira ko no munsi dufite umutumire twaje kuba dutembera twakira ko mu muzi haba muri basket cyangwa hano muri rukumete ibiganiro bitandukanye. Ni umutumire twaje kuba duhamagara yitwa Bitagoye, coach Bitagoye. Tuje kuba tuganira cyane cyane kuri basketball y'abakiri bato inyuma ya ABR. Nibaza ko ari ABR twaje kuba tubonamwo abakinyi bakiri bato benshi cyane. Ni numwe mu bakocha kunda bazwi cyane ko bakorera mu bakiri bato. Reka tumuramutse tumuhe ikaze muri rukumete. Ndabaramukije amahoro y'Imana. Turagushimira ko natwara tuko dukorera mu rugo iwe no twaje kuba tumusanga. Nibaza ko tumaze kwamenya kenshi. Turagushimiye ko mwasuye muswakiye. Yego namwe mwakoze gusubira kuhashika. Karibu. Kemamaze kumva umutumire turi kumwe kuri uyu munsi ni Bitagoye. Tuje kuganira kuri basketball y'abakiri bato, ariko imbere yuko twinjira mu idendo ry'ikiganiro cacu tubanze tumire amate gato uce tugaruka n'ikiganiro cacu. Shika mwiterambere BCAB nkuko musanzwe mubimenyereye yamitanga ingurane ibafasha kurungika abana ku mashure uko umwaka utashe. Ingurane, isomero, umushahara wawe, igishu yawe mu masaha 48 gusa. Iyo ngurane ironswa umukozi ahembwa ku kwezi bacishije umushahara wiwe muri BCAB. Mushobora kuronswa amafaranga ashika ku miliyoni 10 mukayariha mu kiringo c'amezi 12 ku nyungu zitavuna. Iyo ngurane, isomero izotangura gutangwa kuva ku igenekerezo rya 20 ku kwezi kw'indwi gushika ku igenekerezo rya 19 ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2026. Itura ishami rya BCAB ribegereye. Hageze icyo mubaza hamagara kuri nimero 22 29 71 25 canke kuri 22 29 71 26. Shika mwiterambere na BCAB. Shika mwiterambere na BCAB. Shika mwiterambere na BCAB. Hariyo kabijya. Nuko twinjire mu kiganiro cacu neza na neza. Bitagoye no musi numwe bamenyereza mu kudakorera cyane mu bakiri bato mu myaka itandukanye, mu kategori atandukanye. Uno musi naza ko muri ABR tuko turabona umunsi harimo abajene benshi baciye mu ntoki zawe, abamaze gukura ndetse n'abakiri bato bariko bararuka ubu. Ariko imbere ko twinjira muri ABR neza muri murantunga mu kiganiro cy'abakiri bato, twa duce muri ABR mu mwaka weze. Nibaza ko ni rya mbere dukora ikiganiro saison ya ABR yamaze guhera. Waheje saison urumenyereza mu Rwaremesha. Muri Remesha nuvuga ko bo kubganje ko ndayibona cyangwa undi muntu ari hanze atari ndari muri club atazi ingene club ya Princess saison bagize. Kubganje mu yako bagize saison mbi kuko ntibashoboye kwikarishya muri playoffs. Remesha itari herutse ntuze muri rusange wabonye saison Remesha yagenze gute muri ABR? Saison ya Remesha l'année passée muri ABR uyu mwaka nkuko bivuze ntiyagenze uko twabyifuza. Kuko kuva Remesha ibaho twamye dushika muri Big Four kandi tugakina n'ama playoffs. Rero kubona tutashitseyo tukaba bagatanu urumva yabaye esheke. Mugabo urumva hariho abakinyi bamwe ngendegwa ko twagize twabuze notama nka Sumizi, Jules Ripia. Deja abo babiri urumva ko ari uruhombo rudasanzwe. Mo hariyo nabandi byitwa ko bari bashasha muri Remesha A. Ntibari bashasha cyane muri Premier Division kuko l'année passée bari bakinye muri Young Eagles.
mugabo cyo turabaduza muri remesha mugabo murumva ko arabakinyi basanka bashasha bakiriko barirondera bataragira experience ikwiye kuri niveau ya ba Rudolphe ya ba Pone ya ba Sumizi ya ba Ripia ya ba Jure ivyo vyose byaratumye nyene muzeremesha idashobora gushika kwihangiro yari yihaye naho bitagenze neza hariho nibindi byagenze neza notama abo bahungu twadugije barashoboye kwerekana umupira mwiza bari debrouillard barakina contre les meilleures équipes ntibabe intimidé mugabo pa manque d'expérience nyene barashoboye kugira ivyo bashoboye igikuru nuko umuntu yabonye ko hariyo muze progression yabaye par rapport n'ivyo arane passe abantu haje kubavuga ati uyu mwaka twatanga bere hariho ingingo ivuga ko abayitranje bategezwe kugabanuka mu maclub bagabanuka ku rugero runini mu myaka 2 cyangwa ngahe heze ugiye kuramurwa remesha numwe mu mugwa akoresha abayitranje si benshi mugabo barabakoreye turibuka ijire wari bamuvuze hariho Samson Elande hariho Cedric Tsangi n'abandi bagiye batandukanye neza ko uno mwaka ntibaje abo batatu barakinye saison iheze kandi bakinye saison hegiriye barakina playoff mugo no mwaka ntibagarutse ni hari abantu bavuga ko remesha ishobora kuba arimo maclub yabaye victime nuko ko kureduza nombre y'abayitranje mu maclub bon ubwa mbere na mbere no kumenya ko ntuze Febabu ariyo yabanje gufata ingingo yo kugabanya abayitranje urumva si ibintu vyavuye kuri volonté ya ntuze ya club remesha remesha yakurikije amategeko Febabu yari yashizeho twebwe rero urumva ari batubwiye ko tugira abayitranje batatu hama hagakina babiri mu kibuga hama rero twe turaraba kuzana batatu hakina babiri mu kibuga twecha tuzana babiri hariho abakiri bato hariyo abajene babiri avuye ngaha Kongo Ibaka hamwe n'undi Sudi yitwa Sudi bari abajene bangana nk'abanyene twadugije kandi bafite amakarite physique naho yaje muri Kongo bari basanzwe arabakinyi mu maclub barimo bakina neza gusa adaptation yaragize yaratevye irabagora mugabo bamaze kumenyera gato tumaze gutangura amamatch angahe ya mbere baratanguye kwerekana intuze impact nkujya Ibaka ujya muhungu w'umugoshe nk'amamatch yaranshenye amamatch ashika nkane agira ama double gusa amarobo nka 16 amanota 15 nibo bayitranje twari dufise mugabo muri ntuzeye muri phase retour twarabonye yuko hakenewe uwundi umwe aza kuranforsa muri secteur y'abapivo tuzana Paul umwe yigeze gukina muri Dinamo Manjo tugira abayitranje batatu kujya nyine amategeko yabisaba hama tuzoraba ingene turabakinisha iyo dushika muri ntuze muri playoffs ndi sûr et certain yuko ijya nombre y'abayitranje batanu natwe twari kuyigira tubwire ko dushike muri basketball bakiri bato remesha bivuze ifise novuga ngo irafise equipe B tuzi remesha B centre de formation de détection de talent hariho na equipe ya Young Eagles no musi nawo nyene nibaza ko woyita academy ya remesha ntibayibesha bo ntitwa remesha mugabo kandi tukabakinisha abakinyi benshi bavuye muri remesha B turamaze kwibona no musi uravye wari wabiceho gatoyi mwaradugije abakinyi bavuye muri B hamwe n'abandi bari baje bava muri Young Eagles baje muri remesha abakinyi no mwaka ubona uravye progression bagize muri no saison biguha image yahe kuri career yabo street ya career yabo n'abapeti mwakoranye bakiri bato ubona biguha image yahe muri kazoza kabo effectivement nkuko bivuze na bana twakoranye kuva bakiri bato cyane ndabona abitwa bantuze ba Kefani ba Enoke ba Jezone ba Arno n'abandi twakoranye bagifise imyaka 11 12 13 gutyo onye ubu rero dukora ntuzerane passe bari babaye abambere haraba n'ibintu by'amabaraje gutya ntitwashobora gupasa mugabo bari bumva bashaka ko hageze yuko nabo bakina muri première division hama rero kubera ntuzeye ubucuti dufitaniye na ntuze na Young Eagles bwo gufashanya
baragiye rero muri ntuze muri Young Eagles gukinayo. Saison yabo ingene yagenze bagize saison nziza. Ubwa mbere na mbere bari bafise objectif yuko datakaza ikibanza izina rya Young Eagles bariko barakinirako batezwa kuri maintenance. Urumva babaye abicenda nyimba bijya bintu vyo gukorora ama equipe bizoba ntibizobafata. Ico rero ni ikintu umuntu yobagereyo bashimira kinini yabarabaye intwari vraiment ivyo bintu barabishikako. Hama rero muri championnat ugira aba match ingene bagiye baraprogressa nka phase are na phase retour ntivyasa. Phase retour bari bamaze kurinduka yarabaye nziza cyane muze kuri bo. Hari ama match atari make nagiye kwa assista nkaza muzinga barazisinda difference de 20. Ndibukana match bakinye contre les Hippos vraiment les Hippos basinze difference ya abiri canke rimwe anduka ntiyarenza 3 kandi bagumye bari imbere kuva match tangure. Les Hippos yagiye kubafata les 2 dernières minutes par manque d'expérience no kuruha. Muga urumva yuko arabana bagize bigenje neza. Na ntuze na Kefani yararonse prix individuel ya ntuze umuruki. Ndabona abantu ze ba Enoke ama match yose bakina na rimwe atagira amantuze ama double. Urumva hariyo bakibadi bajya bose ijya groupe yose murayibona. Kuri jewe rero baragize championnat igize imeze neza, byerekana yuko na saison ikurikira bazobandanya progressa. Ndibaza yuko arabakinyi mu myaka iri imbere 3-4 tuzobona araba jeune nyine bariko baragira impact ngaha muri championnat muri première division. Ndibuka mu mwaka uheze avaye ko saison itangura iya BR twariko turakora iganiro ngaha nyine. Twariko turavuga abakinyi bavuye muri Remesha B baje muri Remesha A, abandi baje muri Young Eagles. Ndibuka ko nakwaje ati Kefani kwiki Kefani wamugumije muri Young Eagles. Numvise naza ko ubiravye yari decision nziza cyane kubona yagumiye muri Young Eagles. Ego urabona umwana akiva muri B aduze muri A akabura espace aca yiperda. Donc hako agenda muri equipe vyitwa ngo iri muzambere muga akabura umwanya afuma agenda muri equipe zijya ziri hasi mugabo akaba titulaire nabajya ba Enoke ba Jason ivyo bashitseko experience bagize ntibari kuyishobora iyo bari bari muri Remesha A, aho usanga hari abakinyi très expérimenté bari mu bibanza vyabo. Ugasanga rero hari amamatch amwe badakinye, ugasanga bariko baraherekeza agize ngo arakina kinjira iminota 2 n'ubwoba bwinshi ntivyari kumasha. Ubu onye rero bijyanye twagize nibaza yuko yari ntuze yari shwanziza kuri bo sino vyari kugorana. Ego iyi ni ntuze iri contraire yiyo general. Nibaza ko general si umukinya asanzwe kwera ni umukinya yabaye MVP wa Ligue B. Kandi ko umukinya yabaye MVP wa Ligue B amaso menshi abari kuri bacha mbega umwa gukurikira agiye kwerekana iki. Abantu benshi bacha batangwa kuraba wenyine MVP wa Ligue B. Eske ku mu transfera muri Tigers ntibara ko yabaye rere cyane kuri kote yanyu? Embo ntuzeye si general gusa hariyo na ntuze na Brice bajanye bajyanye barabakinyi vraiment twari twifuza yuko nabo nyene bakina muri Young Eagles muri bajya bari kumwe bakabandanya ari groupe imwe bakaronka espace. Mugabo rero hariho izindi mvo zatumye ivyo bitaba bakaja muri ntuzeye muri Tigers. Mugabo twarabona yuko muri Young Eagles bashobora kuronka prise d'espace. Ni nkuko ntuze Brice twari twiyumvira cyane kumujana muri Remesha A. Ama general akaba ari waguma muri Young Eagles kugira ronke prise d'espace kandi yari ku exprime neza cyane kuruta uko vyagenze ubu. Mugabo hari izindi mvo zatumye ibyo bintu tutabikora uko. Ego general ni wari wabivuze ko umukinnyi agiye ahantu ntaronke espace yo gukina. Icyambere nambere araba frustration arabona ati abandi twakanye yose muri Young Eagles bariko baragira uku. Eske
umuntu nibaza ko nturi umukoci umuntu umuzi kuva kera twokwita umukoci gusa wamukujije wagize iki nta mpano uwo mureka n'umusaza muri Tiger mbeho mwaramudandaje muri Tiger cyangwa ni kumutiza nimeze gute oya ntuzeye Tiger muri Tigers ntuzeye Brice na General twabagize twaraba Prince pour deux saisons iyi saison ya mbere iragize iraheze umuntu arashobora kuganira nabo muri Tigers iyi saison ikurikira akarabasi yuko baba bagize bamukeneye mugatwe twabonye iyi saison iheze yuko atabaye exploiter urumva bamwe bavuga ati nta nguvu zikuyaragira kuri poste ya meneur ari très concurrencé urabona ntuze Clark les parmi les meilleurs meneurs mu Burundi nta kibanza nta espace afise ivyo byose turashobora kubigana na Tigers kuko iyi saison ikurikira nibo bazoba bamufise ko babasha n'umukinyi wa Tigers hama kubera dufitaniye imigenderanire myiza turashobora kuganira nabo tukaraba jewe nari numva yuko umenga twogira two murapatria hama umuntu akamurondera ntuzeye espace muhira agashobora kwexprima kuko nimwe nari nakubariye umukinyi avuye muri B akaduga muri A naho yariko ari umukinyi ariko araduga aciye abura ntuzeye tanduje jatangura kugira ubwoba confiance ikamuhera igahera akavuga ati bwa bundi yera ama illusion narinzi ko nkomeye none baransutse kwa amazi dange bica yumperturba donc ico ni kintu je ndiko ndiyumvira cyane mugabo ni kintu tuzoganira nabo muri Tigers tureko cyo kumva uno musi twazi kwavuze ko umuntu akunda gufoma abaje n'umusari y'abakinyi babiri naye nipfuje ko tugira ntibakina ngaha mu Burundi cyane Pramedi n'umusari ari mu Rwanda na Flo nawe naza ko mwakoranye igihe kitari gito ego uno musi uravye evolution ariko aragira uravye niveau ya basket est-ce ntabwo ufise ko abakinyi bashobora kuza ko Flo baramaze gukinira mu Buganda Pramedi na Bon sinaza ko arakina mu Buganda nyene ubwoba burahari est-ce nishobora kubona ko abakinyi waforiye mbega ko bageze kuri etape yo guhari abandi barabakurikirana neza bo yego ntuze Flor akina mu Rwanda muri university yari bambe mu Buganda pardon university yari yagize ya Muronde kandi ariko yivuriwa neza na equipe yabirakomeye rero azi yuko na ntuze na university yabo equipe yabo ya 3x3 bagiye muri ntuze muri Coupe du Monde muri Brazil mwaramubonye la fois passée nuko yaciye ababara match ya mbere ama 3x3 amaze gukina ngaha urabona yuko agize ku ntambwe igize ishimishije muga n'ubu unye aracari kariga ntaraheza aracafiseyo igihe cyo gukinayo lota yuko agira aheza amashuri hama ntuze Pramedi we yari mu Rwanda kina muri ntuze muri première division muri IPRC donc remesha yaramutanzeyo yamutije canke yaramutije kugira intuze yige yongere agire ayikinire n'ibintu donc ama formalite yavyo yarakozwe kuko IPRC abayitwara barandikiye ntuzeremesha ati uyu muhungu wanyu twaramushimye twashaka mu dutize ama remesha irabishura iratanga autorisation kugira ntuze Pramedaro nk'uburenganzira bwo kubakinira ubu rero izo ntuze 2 saisons zaraheze abamutije 2 saisons nawe nyene kandi byahuriranye no guheza kwiwe ntuze première ubu Pramedi yaraheje première ubu arino kandi yaratashe mugabo ntuze IPRC ya université igoma imurondera kugira abandanyirizeyo mugabo we asa nuko atari très intéressé kubera IPRC iri muri deuxième division iramaze nka saison zitatu yarakorotse nawe ibaza kuri niveau ageze ko ina pas envie kubandanya akina deuxième division ari intéressé na première division nci gituma ashobora 90% azogumina nuko rero urumva Pramedi we wari ino il est revenu kandi il compte continuer
akinira ngahe Bujumbura. Numukinyi akomeye cyane mwarabibonye kuri parquet. Kandi numukinyi ku maposte akinako hajya muri ntuze muri remesha akenewe cyane. Kandi akaba ari umwana yaharerewe, urumva amahirwe kuri twebwe n'umunezero kubana yuko yagize yagarutse akamanga. Muri uku kwezi kwa hari mu kwindwi hariho ama equipe nationale abiri, mode 18 na mode 16 batashoboye guseruka, bamwe muri Egypt abandi muri Mombasa muri Kenya. Ubigibona gute? Bifata gute? Bo bijyanye urumva mu bisanzwe bajya abana batoye iyo babona baza baraserukira igihugu ni motivation cyane kuri bo. Iyo rero bitabaye ntimuzeye ni découragement, ni demotivation. Kubona izi gahunda zibiri za I18 na I16 zitashoboye kuba, imyiteguro yarabaye, hakaba amadepanse, abavyeyi bahagira amadepanse yo kurondera amapasiporo y'abana, kurondera amakarte jaune yo kuriha ajya ama examen X-ray bagirira abana baba muri de 16 ans. Vraiment byabaye muzeye umubabaro. Mugabo urumva muzeye federation baratubwiye imvo zatumye udashobora kugenda. Ivyo byo muri Egypte deja zuko bwa mbere byari biri programme mu Buganda, hama bihindutse ibintu vya budgetisation bica birahinduka, urumva bica biraduga. Hariho nivyo batubwiye yuko hariho ideni muzeye federation y'u Burundi ifitiye federation yantuze ya Egypte igihe equipe nationale y'abakobwa igiye gukinayo. Ari ibintu vyabaye, urumva ivyo byose byaciye bituma urugendo rusiba. Abayiseze mugabo hariho icizere twagiye kumenya ko tutagenda ku munota wanyu. Ku munsi wa nyuma je nibuka yuko twari kugenda, twari guhurira kuri parquet 10h kugira cyo tugenda kuri aeroport. Je nagiye no kuri kiganiro twavuye naho hamwe yatije kuza turaza kugenda mu gatondo. Bandashitse yambwiye ati twe badusibije saa 5 y'ijoro ma 23h. Yego vraiment hariyo nabana baryamye bazi yuko bagiye kubona ama message mu gatondo, baraye batekeye ntuza ivyo bya iseze babaye mu babaro udasanzwe. Ivya 18 twabimenye un peu avant, turaronka umwanya wo kuvyakira mu ivyo bya iseze vraiment yabaye nka shock. Twebwe turakuze turashaka kuvyakira mugabo abana byarabagoye, abavyeyi surtout twaronka ama telefone menshi avya tubwiye ati c'est pas possible, tutiyego nuko urumva ntuze mission irabaye annulée, ntibigikunze. Habaye ingorane z'ibibanza by'indege, indege ntizabonekanye iyo twari twizeye kugendamwo, ibibanza barabitanze kubera urumva federation yaragize reservation en bonne et due forme, mugabo baja kugira confirmation batevye ibibanza bamaze kubitanga ahandi. Muri ariko ikiye ko mwatwaye Tanzania muri avec UCZ ari muri Democom ari muri 2024 ma ukurikira ni mengo mwace musiba ntimashobora kugenda kudefanda nje. Umwaka ukurikira hari kuba ntuze Afro Basket. Hama rero ubwa mbere yari prevu sinibuka igihugu icari ico mugabo ntigwa Rwanda. Hama rero barabidelokaliza baca bizana mu Rwanda hari muri 2025 ndavyibuka. Rero ico gihe ibintu ntivyari bimeze neza hagati y'u Burundi n'u Rwanda, ntagwishanya turabizi kwinzo ngorane ziriho. Twebwe rero ntuze federation y'u Burundi atubwiye yuko ibintu bidakunda yuko tujaye gukina. Bica biraba ntuze anyure abandi barage. Kandi na equipe twari twatsinze hariya y'u Buganda yari yabaye ya ayanda ibya 2023. Muga ntuze equipe zariyo uri kuraraba amantuze amamatch bakina niki warabona yuko atari ibintu byo murengera uko twari dufise equipe nziza. Atabintu nine wasubije. Yego umuntu yari kugenda agashobora kwidebruya. Nk'iyinye duheje gusiba ya iseze yo
iyi ekipe ya Iseze yari ikomeye gose. Je nibuka ko twagize n'ama match amiko contre bajya bakinye muri Young Eagles iyi abe. Bajya ba Kefane ba Enoke bande ije ekipe yose ya Young Eagles. Twagize match abiri aha kuri Toyota. Zose barazikubiswa. Kandi ntavyo kuvuga ngo barigirishije niki barananiwe. Imatch ya mbere twabarushije difference de 2 points. Naba Iseze kandi bapimwe bose nta tricherie rimwe. Ama examen yaba ya teste. Tuba kwisi ya mbere ntibavyemera. Cyambwira ati coach duhiyindi ama ikurikira tubereke difference ya 30. Cyo tugiriye kabiri. Ahubwo iyo kabiri rero niho bakwiswe byinshi. Kuko baratsindwe difference ishika 16. Hari nk'abahungu umuhungu yitwa Ntuze Obama w'Igitega, vraiment un très bon joueur mu 2010, un joueur extraordinaire. Nabandi nyene benshi nabonye bakina mu Ntuze muri mu za Kerne B, Kerne Iseze hariya muri Nata. Tuba dufise equipe extraordinaire. Iyo tugenda tugakina iyo tuno nabo hari haje equipe zitatu. Tanzania na Kenya twari kwakubita ama tugaca tuja kwipima muri Afro Basket. Vraiment ni shock ikomeye. Ni shock kuri icambere kuri basketball muri rusange no kuri bajya abana. Kuri bajya abana ntuze muti ingene baba bishashaye. O nyine ugize preselection haza hafi nk'ijana. Ubakinishije baranigana nyene ubona ko barondera ikibanza ni ibintu baba bumva bashaka. Rero iyo dutanguye kutagenda bisha bitangura ko badekuraje avuga ngo bijya tutakigenda. Kandi rero nikindi kiri interesa nuko FIBA aba bana batoye surtout abayiseze ira contribuer cyane mu mahera. Nukuvuga wowe Ntuze federation ahanini umera nk'uri ha transport gusa. Sino hari yanye ku munsi umwana aho mu basenior usanga bari ha $80 par jour par personne, aho usanga ari 15-20. Kugira FIBA igume yankuraja basketball y'aba jeune y'abakiri bato baguma bagenda ira supportinga gose. Uno musi tuje kuri ku academy. Mu academy basket no musinyana ko bo hari abantu benshi tuzinanye tuvugana mu by'ama academy. Turetse izi zurunani izi equipe nyene sanzwe komeye zifite ama academy kuva kera. Ahandi harandi ma academy za Nata zande za nyinshi. Benshi uko abegera aha ikibazo usanga bafise amakademi kandi naza ko ari ikibazo kiri gisangiye imigwi myinshi. Amakademi menshi ikibazo kijanye n'uburyo. Yego. Kijanye n'uburyo prise en charge y'abajere. Eske na urabona inzira cyoshobora gufata kugira ngo ikibazo cy'uburyo amakademi agiye kuya turazi ko hari abantu benshi bakunda basket benshi bari mu buryo bitandukanye mu mico itandukanye. Ego ico kintu uvuze ni kintu gikomeye cyane. Ama academy nyene yino ingene yubatse urumva bitangura ari umuntu w'umu encadreur ari wenyene akavuga ati ngahanye muri aka karere muri quartier ndimwo harimo abana ndabona barazi umupira niki mugabo bari en désordre ntibari encadré kagenda begeranye ndabagirire academy espace ya punishment yabo akabitangura gutyo mugabo abari umuntu nyene atabintu by'uburyo afise hama kubera passionné abifisemwo agatangura guforma equipe agatangura kuja mu competition umwanya umwe usanga atari nima yafise agatira umujama agatelefona umujama ati ntizima cyakabwiye ati mwese muzoze mwambaye utujire twirabura ati umwe wese murafise ubupira bwera cyangwa usengere bwera ati muraza mu bugamba utagafise azaga arabu agatira ibintu nkamwe n'ivyo imipira ugasanga ni ngorane nkaribagira vraiment ashaka gushimira Ntuzeye Febabo yari baragize dismission yego mu academy ajya matayi 5 ari ha vraiment kandi abakeneye cyane muri aya academy grand vacances kubera abana batoyi b'imyaka 5 6 7 bazikeneye. Eske batanze mu academy yose yego ama academy yose byaraciye muri Ntuze muri groupe WhatsApp ya association y'abantraîneurs. Hama Ntuze DT narona arabyandika ati abantu bafise ama academy muyandike na nombre y'abana mufise garçon et fille hama muturungikire hama baragira urutonde yari rero barayitanze kandi ibintu byo gushima kuko ni ikintu kitugora gose. Urumva rero
bijya bintu byose by'ibikoresho amapro amashazibre imipira nike bantrenera baba bakeneye abankadire b'amakademi biragoye kuronka rero ntuze solution jewe ndiko ndabona uko ubwo bukene bw'amakademi ntushobora kubandanya gutyo kandi ariko akora igikorwa ciza cyo kwankadira ugwaruka ifo yuko abavyeyi bakontribuwa niyo voix ya mbere ishoboka none ntuzeye ku muvyeyi épanouissement y'umwana wiwe épanouissement sportif umaze kugira nk'umwana akunda basket ukamubona ava muhira agenda ku matere kuyerera ugasanga ntari encadré niki amaze kubikunda mwa compagnie nyimba hari wa academy hajya bakubwira ati urazora muri hira 5,000 ku kwezi cyangwa 10,000 ku kwezi abwira je mu bandi yige basket atera imbere niki umuvyeyi yoreka ari épanouissement y'umwana wiwe nibaza yuko amantuze ama academy yotangura ico kintu agasaba abavyeyi bagaterera kugira bashobora kuranka ro minimum abana bagiye gukina match baronka agafana basangirire hamwe abana bagifise entraînement baronka umupira 2 canke 3 yo kugira entraînement antuka n'umu encadreur yumve yuko ari soutenu kandi ari baze no kuma match kuraba abana babo abavyeyi babe impliqué mu majambo make kuko abavyeyi benshi vraiment ubunye bibereye hajya havuga ati ebana je umwana wanje ari umuntu yamundabira kandi akabona ko ari ikintu gikomeye amankadrement nkaya iburaya bayarihira menshi nta muntu aza gratuite gutyo umwana ngo aze kuba former gutyo onye kuva kiri muto gushika kure barabirihira ino kubera gukunda basket y'abankadre niko bimeze usanga abavyeyi batari impliqué rero niyo nzira mbona kugira ama academy hemuke implication y'abavyeyi irakenewe soutien y'abavyeyi irakenewe gose igituma nakibajije iki yego iyo nuzije sinaniyumviye niyo doni y'abavyeyi mugabo hari abandi hantu usanga bakwikira basket cyane dufate abatari hano mu Burundi bakunda basket cyane je abantu dukora ibya biganiro byanje dukorana benshi usanga bari hanze tuvugana bagiye hari abantu bakubwira ati twe turakunda basket mugabo ntushobora kwiyadukiza ngo jereka nterere iki ushobora kuvuga ati eske niho babuze ukuntu abantu bafite ama academy none bashobora kuvuga ati reka tugire programme twiyorganize dusabe kuko gusaba intererano si icyamuza gusaba ubufasha gusaba intererano abagera ugiye kubiraba nibaza ko bona amafaranga menshi mugasi menshi nk'akaroro na nyumvira ati ufite nka academy y'abana bari mu abana 30 mfatiye bafite abana 30 baba bakeneye ibirato bakinisha ikirato uvuga ati wabagura ibirato mana ikirato cy'uno munsi bo byarazimvye cyane bo dufate mugabo ntibiragira antwa Samira ashaka kwandikirato ashaka gukinisha basket ntabakeneye cyiza cyo muri AB ntabakeneye bijya ba Richard ba GUIBERT bamba mugabo avuga ati uno munsi uvuga ati usavye intererano muri academy avuga ati kadutereza abantu bari hariya nibaza ko bari programme nyinshi yo gufasha ko abantu bakunda basket avuga ati twe twufasha twarakinikira twaragize ego iconye mu ntuze mu academy amwe kiriho bo hariho ama academy amwe asanzwe ari ku ma club akomakomeye nko kurunani nko kwa Dinamo nko karemesha numvise ntuze na jimkana ibintu nk'ivyo yabitanguye Rezipo akaba n'andi ma academy yo muri quartier nka jewe naho sanzwe ndi muri ivyo vyaremesha ndafise ninde ntuze academy yanje ntuze kazoza BSA nk'ubu ndiko ndagirisha entraînement ngaha ndafise imipira ishika 50 je abana umwana umwe wese arashobora kuba afise umupira wiwe canke tugize ama exercice ugasanga biri facile ama materiel ugasanga ariho ivyo byose hariho ivyo abantu baba bagufashije hari abantu bamaze batari bake bamaze kumbwira ati ico gikorwa ukora vraiment twe kiratunezera n'umuntu tuzinanye gutyo wonye asanzwe azina basket muga akavuga ati ebana je ndumva yuko nshaka kugira kugutera intege jewe ino ahantu ndi sanzwe ndi mu bintu vya basket uranaja ajya ama equipe ijya tunwa ya TBB zihora ziba hari hanze
ugasanga ari muri ivyo rero hari abegeranya ibintu vya basket amashazibre ibirato niki aravuga ati ebana reka tumutera intege mwe tumurungikire je rafa pasi hari ibirato byanshikiriye bivuye mu Birigi na ntuze na president wa ntuze wa Rezipe gihe agenda muri ivyo vya TBB nyene ivya mbere niwe yabinzaniye urumva ni byinshi biri ngaho muganara bamurungikanye naciye nkontakta uyo muntu yambwiye ko ashaka kuntera intege ndamubwira nti harimo umuntu uyu n'uyu yari ngaho onye uzo mumpere bike bishoboka abaranzanira baraja en contact na ntuze na president wa Rezipo Bonaparte arabimuha arabinzanira abakinyi ndabaha bararyoherwa mugari ibindi bikiriyo vyabuze ingene biza bitari bike umva nk'uwe kwera umva wowe barakuzi kera ime bitagoye mugandi kurya nyene bavuze babantu bahera muri quartier avuga ati reka twegeranye abana umva nawe umva bizosaba ko babanza kumenyekana uko kwawe kugira ngo nabo nyene zo academy zabo zishikirwe ariyo zantuze zanatana zo nyene zifise amantuze ama contact bazisponsoriza à gauche à droite mugabo si bimwe uvuga ngo ni societe runaka ngo sokabu canke banko boniki nabantu basanzwe bakunda ico gikorwa uri kurakora basanzwe banakunda na ntuze na basket avuga ati reka tumufashe ugasanga ari n'intuze byanda ko ndakubwira vy'abavyeyi hari abavyeyi bakeyi mu bana ubufise benshi ndabizi niko nahari yazanata ariko bimeze usanga kubwira nk'abavyeyi babiri canke batatu akubwira ati kanda guterera urabona nshobora kuguterera iki akagira akabikora mugabo bijya vy'ama sponsor manini bijyanye aba nibo babirimwo kubera aziriko zikomeye ziri hejuru twebwe ngahanye muri ntuze mu academy icuvuze nico ashobora guhindura ingendo umuntu akaraba ingene zarasaba ama sponsor ama societe à gauche à droite mugabo naho nyene je nguma ngaruka no kuri contribution y'abavyeyi bacu usanga rero waguye ntuzeye aho ushobora gukura hatandukanye kuko biragoye gose kwankadira abana 180 ufise imipira 3-4 nibikunda umupira umwe ugeze kuri 250,000 donc birakeneye uko ufise minimum nk'imipira 200 amashazibre 50 amapro ushira muri terrain kugira ugire ama exercice tout ça bimwe turabironka nashaka gushimira vraiment abantu bahora babikora aba particulier bakunda basket bivolonta byo mayibaza ko hari n'abantu benshi bo bikora abantu benshi bo bikora bumva ko bo bikora kandi bashoboye kubikora mugabo peut-être babuze ingene babikora babuze umuntu abegera avuga ati umva ntibashobora kwivolonta mu tugiri yego ni namantuze ama strategie nyene abo bantu batwara ama academy bashobora kugira ko exploiter bakaraba ingene ico kintu bagikora antuka jewe urana ujya atwara nata ntuze Ferna numukoci nyine turi ntuze turi proche uravye ingene nata yiwe yatanguye buhoro muri quartier asha atamoye nanto yafise nahageze ubu urabona yuko ivyo bintu yabigiyemo arafise abantu bamusutena ama sponsor quelque part gutyo biriko biraba na jewe ndafise support quelque part rimwe bo izindi academy hariho ntuze Hupaze ngaha Mutanga Nord ijya rero nayo irafise support abantu bose bakinye muri Mutanga United bagibere ba Clark aba bose nyene bo ngaha mu quartier barohisi bajya bose bakina bose bari nyuma yayo bari kumwe hariyo rero nabandi bari hanze bakinye muri Mutanga United babaye ngaha Mutanga Nord nibo bayifashe mu mugongo kandi imeze neza na dimanche turafise match amikali nabo dimanche heze baradukubise mu matwi cyandasaba ruturu kugira nawe ko ndabihora ego turiko turangiza ikiganiro twumvise ijya makadimi nyene imeze turavye inose jabe twarabonye abakinyi bashasha bavuye muri Ligue B twabonye no musaro antwogera equipe nationale y'abakinyi bari muri moins de 20 cyangwa moins de 23 ans inaza ko twaba dufise equipe nationale nziza est-ce akabazo ugomba kudereza ugiye kuraba uno musi abakinyi abakande dufite muri basketball yacu bariko baraja mu myaka itera yegera imbere umva myaka nisubira hasi iraduga est-ce wana ko tuzodufise equipe mu myaka 3 4 5
ishobora gufata horeve yaba ba Giberi barandre bandi muri aba bajene bariko baraduga mu myaka itatu gutyo 3 4 5 yego abo bajene bariho gusa ico mbona muri aba bajene baduga benshi hari abo bona babishoboye neza na bamenere n'abayiri aba interieur bamagabari ubona bashobora kwigura kwiyempoza canke bagerageje kwiyempoza si benshi ndiko ndaraba muri bashasha baduze muri A mbona henshi ari abamenere n'abayiri abonye turashobora kubaronka mugaba amaposte interieur niho mbona ho barakina sino izo zindi poste aba 1 aba 2 aba 3 vraiment iriana kandi ubona bakiri batoyi barebare bafise amafondamento ukabona n'abamenere bari très rapide bametiza dribble batira mashute extérieur kuri ayo maposte mbona ari sawa mugabo interieur hariyo lakine vraiment sinobesha abo dufise abo nabonye baduze muri A nta gabari z'aba big men bafise kandi urabona techniquement ni sikirenga bakeyi ba poste 4 notamment nka Kefane ampe Enoke nibo mu baduze mu bajene bavuye muri B baduga kuri izo poste umuntu yobona yego naza ko igano cyacu no mutoki garukiriza hano mu bisimene ebyifashe naza ko vuba Big Bang yashobora gutangura ravye ibintu Big Bang yashobora gutangura banato two turatanga amaliste umunsi wa nyuma wo gutanga amaliste wari ejo mercredi urumva bamaze gusaba amaliste rero ya ntuze bagira batangure harabaye n'amanama abiri ayo manama narayagiyemwo donc bazoca batangura kuri ntuze kuri tournoi d'ouverture hama nibaza bariko barabitunganya mu minsi mike iratangura tubwire ko tunagushimira kuri kano kanya maduhaye banyo ndabashimiye mwafashe kano kanya mudukurikirana amugire aho mubaho naho